Umunsi nuko warangiye izuba ryari riserutse, ico utazi nuko Tony ico atamenye nuko yaraye mw'ihoteri araranye na Rosine, akaba ariyo ntambanyi y'ibintu vyose twagiye turaraba muri ya seri nziza twari twaravye dukunze, ya seri nziza irimwo icigwa, ya seri nziza iriko iraca kuri Burundi Star TV ijoro ryo kuwa gatandatu. Iri joro nuko ryakeye Tony yisanga mu minwe kwa Rosine, Tony yisanga yamaze kurarana na Rosine. None ibi bintu vyatanguye gute? Ibi bintu vyagenze gute? Rise and Shine Burundi, reka nizere ko mumeze neza, nizera aho muherereye hose ko muri impore. Ibi bintu ukaba utabibonye kuva ku ntango, reka turabe ibihe bikuru bikuru vyaranze seri nziza twariko turaraba ijoro ryo kuwa gatandatu, turabe neza aho vyatanguye naho vyahereye. Iyi ni full move ho tugiye kuraba incamake kuva ku ntango gushika kw'iherezo. Guys, akaba ari ryambere ushitse kuri Rise and Shine Burundi, ntiwibagire gukora subscribe, nshimira nawe utirengagiza gukora like na comment uko video yabisa kose, kugira ngo utwereke ko tudatamba twirorera. Guys, reka dutangure nuko vyatanguye ido nido guhera ku gice ca mbere kugeza ku gice ca gatandatu, aho seri yacu yahereye ijoro ryo kuwa gatandatu. Guys, bija gutangura kwa runo ruhande, Tony wacu aba ariko araganira neza na madamu wiwe batwenga baryohewe. Bibutse neza ko akareo gatwengo ka nyuma uno mugore yatwenze kuva bino bintu biba, bibutse yuko uyu ari umunezero Tony yagize kuva bino bintu bitangura kuba, atawundi munezero Tony wacu yigeze agira mwa buno buzima yarimo. Nuko ibibazo vyatanguye baraha batwenga baganira neza bishimye nk'umugabo n'umugore uko bimera. Ariko inyuma yaho ivyo vyose biba, umugore wa Tony aribungenze. Imbere yaho Tony yagiye ku bitaro, bamubwira yuko atabushobozi bw'uko yatera imbanyi, atabushobozi bw'uko yavyara afise muri we, mu mubiri wiwe bitamukundira na gato. Ibibazo nuko vyatanguye. Aza kubwira umugore yuko ibibazo biri mu muryango iwabo mu myaka 4 iheze babana atamwana bararonka, ikibazo kiri kuri nyene nkuko bigenda. Umugabo yisigura ku mugore amubwira ati jewe nagiye ku bitaro bansuzumye basanze arije mfise ikibazo. Umugore ni mu gihe nawe yagiye ku bitaro bakamubwira ko yibungenze. Ibibazo nuko vyatanguye kubacanira hamwe. Tony n'umugore wiwe baba baratanguye guserera. Bibutse yuko ibi vyose ari diri yakozwe n'uwitwa Rosine, ariko atakintu na kimwe barashobora kumenya, atamakuru bafise yuko hari umuntu iruhande ashaka kubateranya. Umugore nuko yatanguye kubura amahoro, umugabo nuko vyatanguye kubacanka bose, babura ico gukora, babura n'ico bareka. Guys, buno buzima buragoye, buno buzima busaba kwihangana. Ibibazo kuri Tony wacu nuko vyatanguye, aho bitera bikomera umunsi ku munsi. Guys, none idiri yakozwe na bande, vyagenze gute? Kwa runo ruhande tuba dufise Keve 14 ariko araganiriza umugore wiwe, anamusezera amubwira ati madame, iri joro singiye kubana nawe, iri joro ntabwo nza kurara ngaha. Umugore namubaza ati iri joro uza kuba uri hehe? Keve nawe amubwira ati ewa, iri joro nanje ahantu nza kuba ndi ntaho menya. Mbibutse neza ko Rosine yahaye amahera atagira ingano Keve 14 kugira ngo ashobore kuba yatanga mukuru wiwe, ashobore kuba yamugurisha, atazi nico agiye kuba yakozwa. Tony wacu nuko yagurishijwe, atazi ibigiye kuba, atazi ibintu biza kuba ku buzima bwiwe. Vyagenze gute mwa kano kanya? Nkuko umupango umera, nkuko Keve 14 yariye amahera ya Rosine, Rosine yaramutelefonye ati wa idiri nuno munsi, idiri tugiye kuyikora tuyirangize uno munsi birare bibaye. Bibutse yuko bari ku mugambi wo kugambanira Tony, bari ku mugambi wo kugirira nabi Tony wacu, ibibazo bimubere ibibazo. Rendezvous yarayitavye, Tony yari yamagawe na Rosine nawe agiye mu makuru asanzwe, azi ko ari ibintu bisanzwe bagiye kuyaga na Rosine. Kumbe Rosine ari kwidi
Rosine yakunze Tony ahereza ko Rosine yatanze amafaranga atagira ingano kugira ngo ashobore kuba yakwifatira Tony umwanya wose amushaka. Nuko byatanguye ibibazo. Tony yaritavye umutumiro. Tony yarashitse, Rosine baba baricaye ngaho, baba baratanguye kuyaga utuntu na turiya. Tony abwira Rosine yuko ivyo kumubwira ko amukunda, Tony amubwira ati arafise uwo akunda. Rosine nawe avyamirira kure. Sasa byabandanije gute, byakomeje gute? Bakiganira Rosine amaze kubona ko Tony atamushaka, Rosine amaze kubona ko Tony atamwiyumviraho na gato, Rosine yakoze iki kugira ngo ikintu ciwe, idiri yiwe ishobore kuba yacamo? Rosine yakoze akantu katari keza, yashiriye Tony ico agati mu cyo kunywa. Tony aba arasinziriye. Tony amaze gusinzira, hakurikiye iki guys? Igihe Rosine ya telefona Kevin 14 yaraje kugira iki? Yaraje kurangiza idiri yiwe yo gushikana mukuru we Tony muri hotel kugira ngo ararane na Rosine. Bamaze kurarana, Rosine azi kuba arose ibimenyetso simusiga. Tony wacu nuko vyarangiye agambaniwe, nuko yamaze gushika mu nzu, nuko yahitse muri hotel asanga yararanye na Rosine, asanga yakoze ibidakogwa. Inyuma yaho murumuna wiwe amugurishije ku mafaranga menshi yawe na Rosine, amafaranga atagira ingano. Wa muntu ati amafaranga ni mabi, amafaranga nayo arashobora gukoresha umuntu icaha, amafaranga nayo arashobora gukoresha umuntu icyo atokoze. Nk'uwarushe uko bigenda, Tony yarikanguye amasaha y'agaca asanga ari muri hotel, nubwo atashotse abitahura, nubwo atashotse abimenya. Buraca isaha iragera yaho avyuka ngo aje ku kazi. Nk'uwarushe uko bigenda, nk'uwarushe uko bimera, aravyuka arakangura madamu wiwe ati madamu vyuka ungororere uduhuzu ndabe nje ku kazi hakeye, vyuka ungororere impuzu nitegure nje mu mirimo ya misi yose nk'uko usanzwe ubizi. Tony hari amakuru mu kano kanya atari yamenye ko ikiba cabaye. Abibonye arasanuka, abibonye arakanguka, asanga yararanye na Rosine muri hotel igihe nyene yaheruka bariko barasangira agacupa. Reka ndabibutse ko umubabaro Tony yagize muri no filime, ibintu byose bitangaje. Icatumye ino filime yitwa Ijoro ryo kwa gatandatu ni ibi vyabaye uno munsi Tony yisanga yakoreshejwe amakosa. Sasa kwa runo ruhande, umugabo inyuma yo kugambanira mukuru we aba yaje aganiriza umugore amubwira ati iri joro naraye ndose amafaranga menshi, iri joro ni rya mbere mu ijoro rimwe ndose amafaranga agera ku miliyoni 10. Bibutse yuko Rosine aja kumukorera idiri yamwemereye imiliyoni 10, aza swing aza ashimira umugore, aza amubwira ati wa mugore, ubundi bwo nije ndi umugabo mfite amafaranga atagira ingano. Abwira umugore wiwe ati unsaba ikintu cyose wifuza niteze kugikora. Umugore uti ayo mafaranga ngana uko mugabo wanje wayakuye? Bagore muze muragira amakenga, umugabo atagukoresha buri kantu kose. Umugore aramubwira ati aya mafaranga ngana uku, imbere yuko nkubwira icyo ushaka kuyakoza ntihagire ubuzima bw'uwundi muntu uba wasize mu bibazo. Umuhungu umusaza Kevin 14 nuko yagizemo ubwoba, aravuga ati ibi bintu umugore wanje abimenye gute? Amaraso arahuma. Kevin nibwo yibuka yuko yasize mukuru we muri hotel amusigara na Rosine. Ibintu byakomeje kumutera ubwoba bwinshi cyane. Kwa no ruhande, inyuma ya Tony wacu yaraye muri hotel akarara na Rosine ku bintu atari yateguye. Bwarakeye arataha, aragaruka mu rugo iwe, ibintu bitari bisanzwe na gatoya kwa madamu wiwe akimubona yaratwenze, araryoherwa kubona umugabo wiwe agarutse mu rugo ari muzima. Seri nziza iri kwiraca kuri Burundi Star TV, seri iryoshye cyane, seri iri mu icigwa gikomeye cyane. Abagore hano hantu, abakobwa hano hantu hababere icigwa.
umugabo arashitse ntiyaraye muhira, umugore wo kumutonganya amubwira ati waraye he, ibiki wagize uku nuku, arashitse aramuha keya, aramwakira, aramugirira neza, ibikorerwa abagabo vyose arabimukorera imbere yuko atangura kumubaza iyo yaraye, imbere yuko aja kumubaza icabaye mw'iryo joro, impamvu ataraye muhira. Yaramufashije, aramwakira, aramwambura ibirato, aramukorera buri kimwe umugabo akorera neza umugore iyo babanye neza. Hakurikiye iki? Inyuma yaho ahejeje kumuhindurira, akamwakira neza, akamuha keya kugira ngo umugabo wiwe amwiganire ivyiyo amaze iminsi, amwiganire amakuru y'iryo joro ataraye muhira. Umugore aratangura aramubwira neza yuko ijoro yaraye wenyene mu rugo ryamubabaje cane, yaraye yabuze amahoro, yibaza aho umugabo wiwe yaraye, yibaza icabaye ku mugabo wiwe, bibutse yuko ata telefone yakoze, atamutelefonye amubwira ati impamvu yatumye ntarara muhira niyi, amubwira ati iri joro sinza kuba ndahari ku mpamvu izi nizi. Umugore nta makuru yari afise. Vyagenze gute? Abagore hano hantu muhakura icigwa, mwoye gutwara uko ishavu rigize ibi bintu birababaza uri umugore, ariko uwundi mwanya mwige kuvyakira no kubitahura ko ibintu mw'ino si biba bigoye. Umugabo yamwishuye iki? Umugabo yaramwishuye aramubwira ati ndaraye hanaka, ntavyo yakoze, ahubwo yamusavye yuko yaruhuka, ati mpa akanya gatoya manze nduhuke, numva ntameze neza, ivyo turabiganirako hanyuma. Umugore mwiza, umugore ashaka kubaka urugo rwiwe, ntiyahariye amubwira amajambo maremare, yamubwiye ati ahubwo mwami wanje cari ciza kuruhuka, ijoro ryawe rirerire, ahubwo inguruhuke, ivyo turobisubiramwo waruhutse. Umugore wa Tony ni umunyamahoro mu mutima, yicaye ngaha ataco yinona, ariko ararorera televiziyo n'amahoro menshi, niho yumva umuntu adodora ico atazi ninde. Ni inshuti yabo bari basanzwe bazinanye ku bugenzi bwa ngaho, Rosine kumbe niwe yaje gutembera. Ico tutazi, Rosine arazanywe n'iki mwa runo rugo kwa Tony? Inyuma yaho amuraraniye muri hoteli yabiteguye, inyuma yaho amuraraniye muri hoteli yabipanze. Hakurikiye iki? Vyagenze gute? Umugore wa Tony n'amahoro menshi y'umutima yaramwakiriye, aramubwira ati amakuru yawe ko twaherukana kera bimeze gute? Rosine n'akamwemwe kenshi, azi ko ariko arasambuza uno mugore, araja ngaho aramwiganira icari kimugenza. Nk'umugenzi wiwe, nk'inshuti bahanurana, yaragiye ngaho iramwiganira ivyabaye uwo munsi, iramwiganira ko ifise umucuti w'umuhungu bakundanye, rero yaje kumutemberera, amusaba ngo baryamane, arabimwemerera. Uyu mugore ico atazi, ntazi ko uwo muntu ari kumubwira ari umugabo wiwe. Vyakomeje bigenda gute? Rosine yariko aramwiganira, amusaba impanuro, amubaza ati iyo ufise umuhungu w'umugenzi mukundana nk'uko kwanje, akagusaba muryamane, ari wewe wakwanka? Umugore wa Tony amubwira ati jewe mfise uwundi muntu nkunda, ntavyo nakwemera, kandi nzi ko uyo muhungu afise uyundi muntu akunda, ivyo ntavyo nakora, ni amakosa. Rosine yarakomeje aramwiganira kimwe ku kindi. Umugore wa Tony aramubwira ati nimba waravyemeye wakoze amakosa, nimba waravyemeye uzi neza ko uyo muhungu afite uyundi bakundanye, wararenze akarimbi. Rosine araho yumva umugore ntamushigikiye, aravuga ati ivyo nivyo vyabaye mw'ijoro ryo kuwa gatandatu. Uwo muhungu dukundana yansavye ngo turyamane, birangira ndamwemereye, birangira ndabikoze. Ibibazo biba biratanguye. Inshuti nyizi muze murazirinda, ati mwozimenya gute? Mu majambo muyaga uzuraraba aho ugarukira, icyo uvuga n'ico ureka. Rosine arazi neza mu mutima ko umugabo yakoreye icaha,
ari uyu mugore. Ako kanya Tony yarinjiye, ashitse hano muri saliwe asanga Rosine yaje kumutemberera, asanga Rosine ari kumwe n'umugore wiwe, bibagora gutahura, bose bagwa mu mazi. Harakurikiye iki? Ako kanya inyuma yo gusanga Rosine yaje kumutemberera mu rugo iwe, umugore wiwe nk'uko bisanzwe aba arahamwiganira, tirya nshuti yacu Rosine ifita umuntu bakundanye byagenze uku nuku. Uyo muntu rero yaramubwiye ko afise uwundi mukobwa bakundana, Rosine ngo amusaba ngo biryamane, birangira biryamanye. Uyu mugore ari kwiganira neza umugabo wiwe Tony amakuru yose nk'uko Rosine yayamubwiye. Sasa umugabo aravyakira gute? Umugabo biramugendera gute ko aya makuru bari kumubwira ayazi neza, ari sinema, ariwe yayikiniye, byamugoye gutahura. Aramubwira ati umusaza, ati wa mugore we Rosine si umuntu mwiza, Rosine umwigigwe kure. Ariko umugabo ntamubwira impamvu amwigigwa kure, amubwira ati abakobwa nsigaye ndabatinya, si abantu bo kwizera. Umugore amubwira ati Rosine n'umwana mwiza, ntari bigiwe, ni umuntu ari aho nyene atwenza atera inkuru. Umugabo amubwira ati Rosine ndamuzi, si umuntu wo kwizera, umuje kure wa mugore we. Hakabaye kera Tony amaze kumva bimaze kumucanga, niko guca atangura gushavurira n'umugore wiwe, imbere yaho bamubwiye yuko nawe adashobora guteza inda umuntu, mugabo kwa muganga umugore wiwe akaba avuga yuko afise inda. Tony byarangiye yagirije ikindi cyaha umugore wiwe cyo kumuca inyuma. Nta kuntu wa mugore we waba ufise inda, nanje ku bitaro bambwiye yuko atabushobozi bwo gutera inda nafita mu mubiri wanje. Wa mugore we, nimba waranciye inyuma umbwize ukuri, tubane tuzinanye, inyuma yaho nzoguma mvuga ngo umwana ni gwanje kandi jewe atabushobozi bwo gutera inda mfise. Bibutse yuko ino ari deal yakozwe na Rosine. Umugabo ameze neza, umugabo arakomeye, umugabo nta kibazo na kimwe afise, ibibazo nuko bitangura. Tony wacu hano, Tony yarakomeje atonganya umugore, amubwira ati wa mugore wereka kumbesha, je ndabizi neza kwa muganga, ndafise n'ibimenyetso, abaganga baransuzumye basanga nta bushobozi bwo gutera imbanyi mfise. Nta kintu cababaje umugore wacu yihangana, nta kintu cabaje kitya nk'uko ukumva yuko yagira icaha cyo guca inyuma umugabo, n'ukuntu avyirinda cyane, n'ukuntu avyihanganira, n'ukuntu amukunda. Yaragiye ngaho arasigurira umugabo wiwe, aramubwira ati Tony, ibi bintu ndavyamirira kure, ibi bintu ntavyo nakora, ibintu byo guca inyuma ukure mu mutwe. Imisi maze mbana nawe imyaka 4 atamwana turaronka, ntavyo niyumviye gukora. Aka kanyuma muno mwaka ugira 4 siho naza nkora ikintu nk'iki. Igitutsi Tony cari cyo bantuka, nihangana, kwihanganira mu makosa yawe. Vyabaye imisi myinshi Tony ndakwihanganira, ariko uno munsi uri kuraza umbwira ko nakoze ibidakorwa, ndaguca inyuma. Abagabo mufite ikibazo, abagabo birabagora gutahura, kandi ndazi ko byo gukora gutahura. Tony unyihanganire Tony, ibi bintu birambabaje cyane, reka ndabikubwire ukuri, nije ndakuzi, ukuri kwanje nzoguharanira. Nta kosa nakoze ryo guca inyuma, ivyo unyagiriza byose umenye ko ari ukumfata nabi, umenye ko ari ukumbejera, umenye ko ari ukumyambika iceye. Umugore yihanganye kera, ariko kwino ncuro yarananiwe, biramugora kwakira, biramunanira kwihangana. Tony amaze kubona yuko umugore ashobora kuba ariko ararenganwa, yaraje ngaho aramusaba ikigongwe buke buke, nkaho bagiye gutora inyishu y'iki kibazo. Mbega inyishu yoba igiye kuboneka? Tony agiye kumenya ukuri. Inyuma yo gusaba imbabazi umugore wiwe, Tony agiye kuvyitwaramwo gute? Biragenda kubandanya gute? Iyi ni seri nziza twariko turaraba, iriko iraca kuri Burundi Star TV. Warubizi bagiye hamwe batuzanira igikorwa ciza. Reka nshimire wewe utibagiye gukora like na comment,
comment. Inkuru ya Tony, history ya Tony tuzoyibandanye ejo aho bukera. Inkuru ibabaje cyane, inkuru uzokumva nawe ikagutera ubwoba, ikagutera umubabaro. Nk'ibisanzwe ni Frank Mubana kuri Rise and Shine Burundi, naho butaha mu bindi biganiro na cyane cyane inkuru ya Tony tuyisozera ku munsi w'ejo. Ciao ciao.